Okay. Turabaramukije Men of God Frere. Nani ndabaramukije. Meze neza. Cyane gose turashimye. Mwidondora ariko badukurikirana. Yes, nitwa Nimenya Fleury cyangwa se ni Fleury Pioneer. Sanzwe ndumurongozi w'igikorwa Jutosel. Cyahora cyitwa Caverne. Yego murakoze. Yeah, okay. Mwadutumiye ngaha mwaduteye iteka ryo gutumira Ecobus TV muri bino birori vyabereye hano. Abantu bariko badukurikirana muri kano kanya. Ino evenima yoba yari yerekeye iki yoba yarijanye n'ibiki ku bantu batabizi. Okay, iyo evenima twariko turahimbaza imyaka 4 iheze turiko turakora. Twariko turashima umwami tunezererwa dufise akanyamuneza kenshi kuri isabukuru. Ya ni Caverne ni serire mbe muriko mujahe mu misiri imbere muriko mujahe ifise intumberi ya. Okay, twebwe icivugo cacu twitwa New Army Revealed for Revival canke se ingabo zihishuwe kubw'ikanguro. Icivugo dufise iyo turiko turajana kubona abantu benshi bakira Kristo no kubona abajene benshi bava mu mabarabara aho bakore ibidahesha Imana icubahiro ariko baze gukorera umwami ko twizera ko igihe Imana yari mu muntu wese yamuhaye mission yayo imufiseko. Par exemple muri Yeremiya kubasoma Bibiliya yera ku gice ca 4 ku murongo wa gice ca 2 ku murongo wa 4 avuga ngo ntaragutoranya no mu nda mama wawe nayo ndakuzi nagushizeho kuba umuvugishwa nanze. Rero nizera ko ngaha mwibarabara aba bakira abantu ba rumogi Imana yarabatoranyije kugira ngo babe ikintu runaka. Rero no kukangurira abajene benshi baze kugira ngo bakorere umwami mu byo bahamagariye. Ya mbe yiserire nyene yoba yemerewe kuzamwa abantu bose umuntu wese yatumiwe yawo muri eglise kanaka wese aremerewe kuza aba papa aba mama abato bakuze bose baremerewe kuza hano. Okay, nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yesu Kristo yavuze ngo abarushe n'abaremerewe baza hondi. Yesu niwe muco natwe niwe dushingira intahe. Nizera ko umuntu wese arahawe ikaze yaba umunyabyaha yaba umugororotsi yaba umwana cyangwa ukuze bose baza kuri Kristo uko riwe mahoro n'umunezero umuntu wese yojya ko akagubwa neza. Ya mbe musanzwe mukorera he abantu bariko badukurikirana bifuza kuzoza gusenga nabo bakagijambo bakaronka ubwo buzima namwe mufise bagashaka no kwakira Yesu umwami n'umukiza nkuko namwe mwamwakiriye. Iyi serire yanyu yoba iherereye he neza na neza? Okay, murakoze. Ubu Paul mama dusengera mu ishengero gitwa Philadelphia Wide Gospel Church ni ngaha mu Kanyosha haruguru kwa Vyisi impande y'umusigiti twara dukora mu nzu y'umuntu ariko abantu baragwira ca twimukira muri urwo rushengero dukora ku munsi wa mbere kuva isaha 10 z'umuhingamo tuba turiko turakorana turaba ibihe by'ubwiza abagwaye barakira abantu bataruzura mpwemu yera barabibonesha amaso nabo bikababako abitangaza by'amahera biraba abagwaye barakira habari bidasanzwe ndatumiye umuntu wese ariko aratwumviriza. Muri kano haya mukorera muri Philadelphia murahawe ikaze abantu mwese mushaka kwakira ibitangaza abantu mushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza nimba mutaramwakira no murumva ko ari ibintu bikomeye cyane nibi bitangaza biriko biraba turi muri Hope of Glory no musi niho vyashoboye kubera me umuntu azobakenera azobasanga muri Philadelphia. Yes, ego. Ya mbega mwiyumva gute kuri uno musi muhimbaza imyaka 4 muri serire? Twumva akanyamuneza kadasanzwe nkuko mubibona sinzi ko nkunda gutwenga cyane muga murabona ko nezerewe. Dona kwa munezero. Ya be after izo kwa mari serire canke mafisandi hano muri ko muraja hari ikindi kintu giye kuzovyara nk'irindi zina turindira irindi zina iri. Okay, pour le moment umwami yaduhamagaye ntaratubwira ko tuzokuguruza urushengero turacakoranya ukunyene tuzana benshi kuri Kristo dufasha n'imitima y'abantu umwami ntarabiduha ico gicapo cyo kuguruza urushengero ariko niyo muri ko muraja umwami ntiyabitubwira nta kabuza ko tuzobikora. Ya mushaka kwagura mwagura imbibe mugira abantu benshi bagwiriye hama muzogeraho kumbure nyene nitwa nk'ishengero. Nkuko nababwiye kuguruza ishengero ntaho bitandukaniye burya nico turiko turakora. Gikuru n'imisho dufise yo ko n'imitima y'abantu bikirafashwa kwitwa ko rushengero dukora kuwa Mungu umwami ntiyabituganiriza tuzokora mugabo naho nyene umwami atubwiye kubandanya muri kino gicapo dukora buri lendi dufasha imitima y'abantu benshi dusohoka hanze mu barabara kuvuga ubutumwa bwiza tuzokora ico gikorwa. Ya mbega muri serire yanyu nta hari ntambamye muhura nazo kuko yakurikirana bashaka gushaka kubashikira tusaye mu gihe kintu babiri bariki
mukenera genre mushobore kubivuga. Okay, support dukeneye ya mbere dukirakeneye amasengesho, turakeneye no kubona abakozi b'Imana batwitangiye imbere badushigikira. Kurana turacari bato turiko turahaguruka, hari abatwitangiye imbere, kubabona bari kwa dutera intege mu byo tuzokora byose bizoba bihagije mu kutwigisha, mu kudushigikira mu byo bafise, turazoshima umwami. Dusabe utange message mu gusezera. Yes, nagomba gusezera umuntu wese ndamubwira ko Yesu arabakunda kandi abafise ko umugambi udasanzwe. Nimba jewe ndi umujene ndiko ndakorera umwami siko vyahoze, ndafise intahe kera nari umunywarumogi mugana arizeye Kristo arampindura. Nawe uyu munsi urashobora kuba igikoresho kidasanzwe c'Imana uvyizeye umwami akagukoresha. Amen. Fwa de Fleury nimenya, merci beaucoup, turagushimiye ko akanya keza uduhaye. Murakoze namwe. Mwakoze cyane kutwizera kwanda tukashika hano kuko ni TV yonyene harimo no mwanya. Rero twagira iteka ryo gushika hano hantu. Mwakoze cyane, turabashimiye gose. Bandanye mukora ibikorwa vyiza, namwe atumiriye kuza muri Serire, muze murahawe ikaze. Merci beaucoup. Murakoze cyane namwe, turashimiye cyane ino televiziyo umwami ashishikare kubagura igikorwa mwakoze turakihokonesa. Mani baheza giye. Amen. I receive.